Mu rukurikirane rw'ibikorwa by'urugendo rwatunganijwe n'umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bwa Buraya mu ntara ya Gitega habaye urukino rw'amaboko basketball rwa kivandimwe rwahuje imigwi ibiri, umwe wa Guibert asanzwe akinira umugwi w'urunani hamwe n'umugwi wa Landry nawe akinira uwo mugwi. Urwo rukino rwakinwe n'abari mu ngero zitandukanye ngo rwagize ico rumarira rwaruka rwo muri iyo ntara rusanzwe rukina uwo mukino. Icambere na mbere ni iteka ridasanzwe kubona uri mu kibuga kimwe n'urongoye ntara yanyu n'abakinyi baje bava mu zindi ma equipe akomakomeye mu gihugu. Jewe kuri jewe vyanryoheye gose ko vyatumye ndabipima ko ndaraba eske jewe ko ntoba Guibert uko mwene akina iyi movement ishobora ejo nzoyisubiramwo, vyamfashije kwiga muri rusangi kandi naho twatsinzwe mugabo nabona twangana rukino rw'ikivandimwe. Je vyanryoheye gose kandi ico kizomfasha urukino ni kininiya gose. Ku bwanje nakina muri Team Guibert kwanza, ashimye cyane twakinanye na gouverneur umukuru w'intara yacu, iteka cyane rikomeye. Ikindi twungutse ubwo twakinanye turi abahungu n'abakobwa bitari bimenyerewe, bituma navyishimiye cyane. Buramatari w'iyo ntara Manirambona Vena akaba yashimye uwo muryango w'ibihugu vya Buraya uriko urakora muri iyo ntara. Nagomba kubanza gukenguruka ku izina ry'uburongozi bw'intara ya Gitega, dukengurukira ubuserukizi bumwe bwa Buraya ngaha mu Burundi, duhereye kuri nyakubahwa ambassadeur yashoboye kwemera gutegura urukurikirane rw'ibikorwa ngaha mu ntara nk'uko bizobana mu zindi ntara, ariko tugashima cyane cyane ibikorwa bitandukanye bishigikiwe n'ubumwe bwa Buraya ngaha mu ntara yacu ya Gitega, kuko muri uno mwaka honyene twararonse imigambi itari mike yashoboye gushigikirwa n'ubumwe bwa Buraya, ndetse tugashimira cyane nyakubahwa ambassadeur be nabo bakorana uruhara bariko baragira kugira ngo habe imigenderanire myiza hagati y'igihugu cyacu Burundi n'umwe bwa Buraya. Urwo rukino rwa kivandimwe rukaba rwarangiye umugwi wa Guibert ari wo utahukanye intsinzi ku manota 98 kuri 90 y'umugwi Landry. Mwomenya ko urwo rukino rwabaye mu ntumbero yo gusimbataza ubumwe kugira abarundi bame bashira imbere ibiduhuza.